bakunzi muzira nkunzi, mwebwe beza b'Imana dukora ku nkoko imwe tugaburirwa n'Imana iciye kuri Radio Maria, insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria. Ndabasanganije indamutso y'Ekleziya irimo n'icifuzo ciza ntinimuhorano Mukama. Uyo Mukama nyene ni watuyagira kuri uyu munsi wa mbere w'idominika ya 17 yo mu mwaka A, umwaka ugaburika na kabiri. Uno munsi atwigisha acishije mu migani, ubona ko bagira bati umugani ntuca uwukuze uca uwuwuzi. Kaze rero tumutege yombi, ubona ko bagira bati umugabo ahimba amazi ayivomeye. Ngiri rero isoko tuvomamwo iyo mfungurwa nderamutima, ikaba kandi nderaberanda. Igisomwa ca mbere kiva mu buhanuzi bwa Yeremiya, kigabane k'13 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'11. Mu kibanza c'Izaburi binovora amajambo yo mu gitabo c'amategeko, kigabane ca 32 kuva ku karongo ka 18 gushika ku karongo ka 21. Inkuru nziza nayo niyanditswe na Matayo mweranda, kigabane c'13 kuva ku karongo ka 31 gushika ku karongo ka 35. Vumera Mana vumera ijambo ryawe, twebwe abana bawe tuguteze yombi vumera. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Muri irya misi umukama yambariye ati, genda wigurira umukanda w'impuzu yera uwukenyeze, ariko ntuwukoze mu mazi. Ndagura rero umukanda nk'uko umukama yabimbwiye, ndawukenyeza. Ubwa kabiri umukama arambarira ati, jana wa mukanda wagura umukenyeye, genda gushika ku ruzi rwa Efurati uwunyegeze mu mugaga w'igitandara. Ndagenda rero ndawunyegeza iruhande ya Efurati nk'uko umukama yabimbwiye. Hanyuma hashize iminsi itari mike umukama arambarira ati, va hasi genda gushika ku ruzi rwa Efurati ukure wa mukanda umwe nakubarira kunyegezayo. Ndagenda rero ndarondera wa mukanda ndawukuraho nari nawunyegeje, nsanga wa mukanda warahononekariye atacu kimaze. Niho umukama yambwira aya majambo ngo, uko niko nzopfisha ubusa ubwishime ntangere bw'intara ya Yuda n'ubwa Yeruzalemu. Aba bantu b'abanyakabi ko banse kumva amajambo yanje mu manyama y'imitima yabo, bagakurikira izindi mana ngo abe izo bakorera, bagapfukama imbere yazo, bazomera nk'uyu mukanda utagira ico umaze. Nkako nanone nk'uko umukanda wihambirira ku mafigo y'umuntu, niko nari natumye umuryango wose wa Yuda kwihambirira kuri jewe, ni jewe umukama mbivuze. Kwari kugira ngo bambere igihugu niharije, izina ry'itazirano, icubahiro n'ubuninahazwa, ariko baranse kumva. Iryo ni jambo ry'umukama. Waribagiye Imana yakuvyaye, waribagiye Imana yakuvyaye. Ntiwibutse ca gitandara wavutse ko, waribagiye Imana yakuvyaye. Umukama yarabibonye bimutera ishavu, ashavurira abahungu n'abakobwa biwe. Waribagiye Imana yakuvyaye. Niho yavuga ati, ngira mbahishe inyonga zanje, ndaba amaherezo yabo ukazomera. Babaye noneho ubwoko bubi, babaye abana bamenye ibanga. Waribagiye Imana yakuvyaye. Banteje ishari ikitari Imana, barandakisha ibigirwamana by'ubusa. Nanje nzobateza ishari kitari igihugu, ndabarakishe igihugu cimbura bwenge. Waribagiye Imana yakuvyaye. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo, kuko twayishikirijwe na Matayo. Muri irya misi Yezu acira abigishwa biwe uwundi mugani ati, ubwami bw'Imana bumeze nk'agatete k'isinapi umuntu yateye mu murima wiwe. Niko gato mu zindi mbuto zose, ariko gakuze gasumba ibindi biterwa
mbere kakaba igiti gushika naho inyoni zo mu kirere ziza kwibera mu mashami yaco. Abashira uwundi mugani avuga ati ubwami bw'ijuru bumeze nk'umwambiro umugore yakiriye akawuvanga n'ingero z'ifu zitatu gushika vyose bikakame. Ivyo vyose Yesu yabibwiye ishengero mu migani, kandi nta na kimwe yababwira atakivuze mu migani, kugira ngo iryavuzwe n'umuhanuzi riranguke ngo nzokura ururimi mu kanwa mvuge mu migani mbishure ivyahishijwe kuva isi ikiremwa. Twakirane urweze, dutere impundu kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Njuti z'umuti n'umutima uzira ubuti n'ubutindi, iyo aba hambere hahise Yezu yigisha mu migani gutyo, bahavuye bamutorera agatazirano bati gacamugani, kuko hariho ikiganiro cahora gica mu nsambirizi y'Uburundi citwa Cumugani Gacamugani. Ariko naho atagatazirano twotorera Yezu, turatangarira ukuntu yigisha kenshi mu migani. Matayo we aciye anuza inkuru ati nta na kimwe yababwira atakivuze mu migani. Nawe nu aho ntiyayivugije yayiciye umurya. Turazi izindi nyigisho nyinshi Yezu atavuze mu migani, ariko ndaguye ndagarutse. Inyigisho zerekeye ubwami bw'ijuru yazidushikirije zose azicishije mu migani. Ntaho yigeze atomora ati ubwami bw'ijuru bumeze uku canke bumeze kuriya, agatomora adoma k'urutoke ati bavyuka isaha iyi baca biyuhagira bakaja gusenga, bavuyeyo bagafata icayi bagaheza bakaja ku mirimo, canke ati harashushe canke harakanye, canke ati baranywa akayeri canke agafanta. Ntiyigeze avuga ati mwijuru bararirimba muri korale y'abamarayika abaserufini n'abakerubini n'abaserafini, canke ati baraja kunonora imitsi n'ibindi. Haba namba yabigumije mu migani, mu mvugo ngereranyo gusa. Nico gituma atawo kwaduka reka jewe ndabasigurire ibibera mwijuru. Nta wapfuye yagiyeyo aragaruka ngo adutere iyo nkuru. Eka na jewe ntimubimbaze sindajayo, twese tuzoyibona nitwishikirayo. Nico gituma rero atawoheza ngo ave hasi bajya bigira abahinga bakaduka ugenda basigurire, cyamaja kenshi mu bikorane ngo ndabaha ubutumwa ugenda babwire ibyo mwijuru. Umuntu muramwiyamiriza mbere mu mutera ivyatsi, bakunze Imana ikunda mukayikundira. Ariko naho biruko suko tutabizi, uwavuye mu nda ya se, uwamanutse ava mwijuru yarabitumenyesheje. Uwo ni Kristo nyene ubwiwe. Mbere ko yabicishije mu migani, tuyisorongore rero twumve ico twotegera. Nanone bavuga bati umugani ntuva ku giti uva ku muntu, kandi bati umugani ugana akariho. Muti none dutegera iki? Tugumye iki muri iyi migani yerekeye ubwami bw'ijuru? Batoni mutone yahatotahaye mukazira kuba ibito nk'ibitongati. Gurucira iyo migani Yezu ntiyigeze avuga ingene mwijuru hameze, ahubwo yatwigishije ingene twoshikayo. Ko yaciye imigani myinshi, umwanditsi Luka yarayegeranije inshika kuri 50. Mu nkundire tugumye iyi ibiri gusa aduciriye uno munsi, iba ariyo dushira mu ngiro. Kuko hari umuhinga mu vya Bibiliya yavuze ati ntidushobora gufata amajambo yose ya Bibiliya canke ngo tuyashire ku muzirikanye, ariko ayo makeyi wategereye canke iryo rimwe ryagukozeko rishire mu ngiro. Njuti mucuza ibicuro bizira ibicumuro ngo tuve muri soko niruze. Uyu mugani w'agatete ka sinapi usigura ko ubwami bw'ijuru butangura mu tuntu duto duto.
si ikintu ca rutura gihanitse, igihangange udahamvya buhera kandi bushikirwa muri ivyo bintu bisanzwe ivyo nyene tubamwo mu buzima bwa misi yose. Bishobora kuba nko guha umuntu bwakeye canke kumumwenyurira, kumufasha ico ariko arakora, kumusuhuza arwaye canke kumuha impanuro zimwubaka. Bishobora mbere kumuha ikirahuri c'amazi anyotewe canke kumutiza igikoresho agikeneye n'ibindi. Ariko haciye haza uwundi mugani wa kabiri wuhirira uwo wa mbere. Uyu mwambiro umugore avanga n'ingero z'ifu zitatu. Mbega ni kubera iki ari zitatu? Bitatu ni igitigiri c'Imana, nayo Imana ni rukundo. None rero twatunze duto duto tubayabaye udukoze ushiramwo Imana kandi harimo n'urukundo rwinshi, niho rero ihagaze birakakama bikavyara ijuru. Nico gituma utegera yuko ivyo bintu bito bito bivyara vyinshi, ijuru n'ubuzima budahera, kandi wogira uti ni ibintu bisanzwe. Nico bivuga rero ca giti kinini n'inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacu. Navyo bigasigura abantu bose iyo bava bakagera baronka ikibanza bakibera muri ubwo bwami. Mu mvugo mfunyafunyo ni ibikorwa bisanzwe bikozwe ku buryo budasanzwe, ni ukuvuga harimo Imana be n'urukundo rwinshi. Ivyo nivyo bishikana mw'ijuru. Bagenzi tugendana tutagenzanya tugana ubugeni bw'umwagazi ariryo juru turiko turavuga, nkundira mpereze kugabisha ikintu kimwe mu bintu bikuru cohava kitubuza ijuru. Mbere si jewe ndakivuze, ni Imana yatumye umuhanuzi Yeremiya mu gisomwa ca mbere twavyumvise, cazananye mbere mu wundi mugani w'umukanda. Ngano ca kiganiro aho baca mu gihugu hagati babaza abantu bakaba baha n'amashimwe. Hariho abagira bati ico kintu ndakizi, ico kintu ndakivuga, nanje nabwo avuge nti ico kintu ndakidomako urutoke ndakideha. Ni ubwishime. Mbere muri za bicumuro indwi soko ry'ibindi vyose bije bita mu Gifaransa les 7 péchés capitaux. Ubwishime nibwo buza kwisonga, nibwo kaminuza muri ivyo. Urumva rero ubwishime bushobora kutubuza ijuru. Nivyo mbere uyu muhanuzi Yeremiya yaciye atomora mu gisomwa twashikirijwe ku karongo cane cane k'icumi na k'icumi na rimwe, aho Mukama agira ati niho Mukama azocuvya ubwishime bwa Yuda, agacuvya ubwishime bwinshi bwa Yeruzalemu. Aco igihugu canka kumviriza amajambo yanje, abo bantu baguma mu butagondwa bw'umutima wabo bakurikira izindi mana, bazoheza baba nka wa mukanda ataco kimaze. Burya naho ukora ibyiza bingana gute, ugasenga ugashaka ukarara no mw'isengero ukihebera n'Imana, ubwishime bugwiza byose n'ubusa. Nawe urazi ibiharuro, naho utize vyinshi bagira bati n'ubutazwi Iswahili ntiyoberwa na ndiyo. Ufashe ibintu 1000 ukagwiza n'ubusa utora bingahe? Ese aberanda bifashe ruto botubera mu ngoro. Duhereye kuri Bikira Mariya yemeye ati jewe ndi umusavyi w'Umukama, akugira je ndi igihangange nzovyara umukiza, yuko sanzwe mbere ari umugabekazi w'isi n'ijuru. Nadukandire atubere mu ngoro ibukama, musurizina natwe tuzoshikire ubwami bw'ijuru ata numwe arihushije. Nadusabira ubuhezagiro utsindagiye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa